Mukunda ata amafaranga biragoye. Biragoye kwe kuko twega abakobwa biratugora. Simvuge ngo biratugora mu bisanzwe twaraje umukobwa kuguma ahantu nyene atanoti. Biragoye ko deje usanga uronderwa n'abantu benshi. Usanga uronderwa n'abatipe benshi. Bon, umuntu adafise amafaranga. Zenga je wari je n'umuhungu cyo umuhanura umuntu adafise cyo n'umuhanura je niyo byihotse reka kwipanic ko no kwigwaza amanike bire kwigwaza umutima. Hello everybody, hello everyone. It's another day, another chance, another beautiful day kubana namwe. Yes, Tikodi Mr. Brock, the first king from Interzobaziland, aka Metre Polivara. Yes, abakunzi bakamo TV turabara mu kindi nciro kubana namwe ibintu vy'amateka ibintu biryoshye sana. Yana nari nkumbuye Mike yakamo TV by the way. Guys, ndabakumbuye sana. Nari maze imisi ntaboneka mu biganiro kubera imvo z'ubugwa. Yes, shobora kwibaza hano turi neza na neza. Turi ahantu bitwa kumutanga. Gwagwa. Kumutanga neza na neza kuri portail. Aho beshi bitwa kwa Metre Muvayo Jean. Ahantu heza hari amaserivisi meza. Guys, hari amaserivisi meza. Hari bare, hari ibintu vyinshi, hari gikoni. Abantu bifuza kwasohokera murabona hari akajardin ka bien. Muze kabisa muze n'ahantu hameze good hayoje kurira amafaranga by the way. Yes, nkuko bisanzwe iyo ndi kuri micro simba ndumwe. Vuze ati simba ndumwe nyine murabona kuri screen. Tengo sasa. Zakabo TV ndi kumwe n'umwigeme guys. Umwigeme mu TikToker. Donc akora design ni n'umunyeshuri by the way akora ibintu vyinshi afise impano nyinshi zigiye zitandukanye namuzanye no muzi kuri Akamo TV kugira tuyage ibintu vyinshi bigiye bitandukanye hirya n'umuzene asa neza tu Kutega sasa. Donc aveko tutabicisha amajambo reka tubanze tumuha umwanya abaramutse tunabasaba yuko umuntu atarakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube amanza bikore by the way kugira tubandanye tuvibinga tubaha ibintu biri top ibintu bijoshe ibintu biri ibintu biri update bijoshe sana reka ndamu mwanya baramutse anabibwira kazina ki kwagwa. Okay. Hey guys. Yeah. Hama ku mazina yanje nitwa Anikla yadushime. Abanye amazina abye banyise. Gusa iryabandi bamenyereye ni Danikle. Kubera iki Danikle? Aba Danikle ni umusanze nzina ryanje. Umva ni banagifatanyije. Dushime Anikla yabade. Ani Danikle. Ari urutuntu abantu babasheri n'abashusho basigaye bagira bateranye tuzina twabo nkuko ye. Oya ni Danikle nzagi wanje ni dushime Anikle yarifatanye nabyo abashusho. Cyangwe arafise umusheri twa Crevis. Wateranije kugira udutrike ngo ni Danikle. Wapi Danikle? Umeze neza rero. Ameze neza ndashima. Kabisa. Okay. Usa neza. Merci. Wambaye neza. Ni ibintu biri good sana. Nani wambaye nabi? Jeni bambona nubwo no ndi gusa biranda. Sasa Danikle uno munsi abantu nijyambere tukusanye kuri Akamo TV kumbure abantu bashobora kuba badatahukiwe vyanyavyo urashobora kubibwira mu buryo burambuye hama dukomeze n'ivyacu vyatuzinduye. Okay. Hama navuze yuko benshi bazi kuzina rya Danikle. Bisanzwe jewe reka ntangwe kuvuga ahomba nyene yazosange muhira. Yego. Reka jemba mu Kinama. Kwagwa. Mtoto wa Kinama. Hama nkaba niga muri UB. Faculté comptabilité. Hama nkaba ndi mukuru. Wana tandatu. Urifura? Ya ndifura. Fura mwubawe sana. Enona. Turakadi. Tuvuze rimwe nta usubiza. Kabisa. Danikle bivanye n'imyaka wambwiye, je mbona umego bajya mu gusaka. Gusa
c'est 18 18 bazi ko abantu benshi bovyemera kubera umuntu yiga UB afite 18 biga bibaho mfite Imana yarahezagiye sinigeze nsubiramo mwaka nigeze nsubiramo kabisa. Gato winda kubaze mbega Danikre muri adolescence yo yamufashe gute, vyari bimeze gute? ubonye ndabwiye ko adolescence yamfashe gusenga nta n'uwo vyemera ayagisa sivyo baje adolescence yo wanje afite adolescence yanje yamfashe mu gukunda mu gukunda ibintu byo kudesigninga, kwambara, kumva ino créateur modèle genre nk'ivyo nyene n'ubu nkaba ivyo shaka kubandanya nkoreramwo ko ikintu ukunda wagikoreramo. Sanze ukora ibintu bijanye na design vyaje gute gutangure kora design? Iyi inspiration yaje kubera mere wanje, mama wawe. Mere wanje hakuno genre ari mu bantu badakunda basi kugura impuzu agenda kirondera igitambara ciwe amaka agatoa modele za basi mbazabona muri telefone amaga akatwa mutayeri nanjye nashobora kugenda kumuherekeza ko nabwiye ko ndi mukuru umusanga umwana wa mbere ahaje umuvyeyi asanga ari hano umva nkagenda nkabona igitambara kino gitambara burya nicovamwo impuzu kanaka umva nkaba inspire genre n'ivyo nyene ndabikurikirana kugira n'ubu umva ariyo ndoto yawe ufise kubikurikira. Ntegerezwa kukaje kabisa. Danikre mbega hajya kugira umuntu aje kubaka abafise imyaka ingana? Naje kubaka muri leta hariho imyaka zita ku mukobwa ufise ingahe? Nageze bashidikanye guys tabasigira kanini n'ubu nyene aje niyo bari fresh wacu bitugenda noti zihari nta na kimwe ibindi twovyumvikana mu nyuma ubwo rwego barutwegeje kubera ari ibintu bidashoboka me kubera iki bidashoboka cyenda kubona wacha mu bebe kubyo no kubaka we iwanyu nozana amafaranga iwanyu bakayatoba iyo niyo kesi ihari gusa ufise inoti je dis bien wayemera kabisa. nta kintu cyane amahera na China jere rakabazo shanibaza ushaka kutubwira ngo utari na couple utaranajayo imeze gute? Beda Nikra ya couple imeze gute? Baratwenza bonje nyene simbeshe yanje ndi un couple avec Bogari wallahi Bogari kabisa nawe cyubyumva kabisa. Mbega Danikre abantu benshi barakunda kuja mu nkundo mu by'inkundo baba barimo nibazitahukiko ugasanga kenshi bamwe bajamo nka business abandi bajamo kubera go profita des intérêts kanaka wewe biba bimeze gute ibintu by'urukundo bifata gute? Bon jengene ibintu by'urukundo bifata ni question y'umutima yumvamo umuntu na ego livre hariho toma intérêt mugabo question hanini y'umutima kumva yuko umuntu ko mukunda n'umukundira ikintu kabisa umva yuko mukunda nyene ni byisangamo ni ibintu biza tu wowe rero wana nubwo ata amafaranga yo bari mu rukundo wewe bari fresh kuko abantu benshi barakunda kuvuga yuko ngo inkundo ngo zitarimo amafaranga usanga ngo atari fresh ngo usanga ibintu bigenda biyamba ko bimeze gute uvyakira gute ubivuga kwi byo nibyo iyo nyene aba mu rukundo ata amafaranga biragoye kwe kuko twega abakobwa biratugora simvuge ngo biratugora mu bisanzwe twaraje umukobwa kuguma ahantu nyene atanoti biragoye ko deje usanga uronderwa n'abantu benshi usanga uronderwa n'abatipe benshi umva umwana kwereka inoti kandi ukazona akakwandikira amatext iki bivanye n'amabezo n'ikigihugu cyacu kugira bimeze nawe tubyumva pe gikora choice cyumva usanga uri wa muntu w'umutima myiza usanga wemerewe inoti urundi muntu nawe usanga bose ubemera kavuye n'inamba
namba ya mbere ya kabiri wasanga wagize benshi mbega umuhungu adafise amafaranga nakaje mu rukundo bon umuhungu adafise amafaranga nka jewe ari jewe n'umuhungu cyo muhanura umuhungu adafise amafaranga muhanura ibyo bintu iyo byihotse reka kwipanika ko no kwigwaza amana ibyo bintu kwigwaza umutima kubera tuguma gucitinga nero cyo byumva bon wemeye naho kuja nka relation wemere byose gati je ndazi sije jenyene yeah gufuha ubishire ku ruhande fuhe gusa ubyigumizemo muga urashobora kuba uwo type mukundana atamafaranga afise mugo mukunda koko muga hakaba hariho n'abandi bafise amafaranga bakurondera musho gihe cyo bigenda gute ubagije kwijewe nyene ego cyangwa ku bandi bose muri rusange yeah n'icyo gihe fatira muri rusange ego muri rusange mbo ukunge tumeze twebwe ahubwo ko bitugora sana ahantu atanoti biragoye vraiment abaduze amatora kwera ash biratugora sana kabisa umva kubona hari noti urundi atanoti ariko usanga nyandusanga cyo bakunda ari babiri umutima hari umutima uba waragiye kurya atanoti afise kusuriya nawe ni mikashi arayuzuza umwe wumva kandi atiko ni mikashi kenegwa natwe tujya n'urya wundi muhungu arakeneye kubona usa neza nawe umva utegereza guma wigira myiza kugira jako umukunda kugira guma akunda neza urumva naho inoti usanga uzikura kuri fournisseur ndandamita mu fournisseur mu bisanzwe je ndashaka kumenya mu gihe ego basi birabaye nkuko waje kubitubwira ashobora kugira umwe wa mbere n'uwa kabiri kubera umwe muzeye ko amahera undi nago urukundo mbega urukundo rurimo amafaranga n'urukundo utarimo amafaranga bitandukaniye shaka uduhasigura wa urukundo rurimo amafaranga ego natwe urukundo rurimo amafaranga haba harimo urukundo n'amafaranga umva harimo urukundo umva musanzwe muri babiri murakundana n'amafaranga plus byisiguye ari good nukuri urukundo rurimo amafaranga rero usanga rutesa sana ruryoje nawe cyo muga urashobora kuzana ya mafaranga ugasanga afise wa muntu utiyumvamo na buke buke aho nawe cyo vyakira gute nk'umukobwa abari amafaranga ngomba go profit bari profit ariko twebwe nk'umusore ahurikiye muri sendika y'abasore nanje ndimwo dusha twibaza yuko mbega igihe murosaba abasheri canke abantu ze muja muri mu couple sodepa mbega dusha twibaza ati mbega abavyeyi ajya amabezo horaho yabaye abantu bakibaha dusha twibaza ati nyamba no muse genda kuri ha déplacement nkakugurira amavuti muzi n'ibindi byinshi byinshi eske abavyeyi baba baretse gukora ajya amabezo yawe imeze gutya ngo no kwitwara nabi ko bakobwa baba bagomba nyene kwaguka hamwe bavana kuke mukobwa babayeho bamwe hariho umengo n'ingeso abandi kavana condition de vie usanga barimo hariho nk'abantu basanga bafise abavyeyi avuga ati vraiment urakuze cyangwa umuvyeyi yigeze kubwira umwana wiwe umwana we yamusabye ati ma ndasabye basi uzome phone umukobwa arakuze phone ati mwenge yamwishoye yamubwiye ati nanjye ntanigeze nigurira iyumviye byakubwiye nanjye sinigeze ndayigurira est-ce que cyamva kuzegirwa nawe ni afise umva ntigeze ayigura sikora yuko nawe baramuguriye umva nawe aronda baramugurira abahungu baramuguriye rero abahungu twarafashwe mpiri muri make twarafashwe mpiri ega abahungu buri bavuga gute mugira tete no bisa no mu rugo nimwe mvise umva ubasha kabisa umva inzu wiha ufite igenda kunza umukobwa uvuga ati Jean uba akunze ati inoti ndumva akunda kuvuga kandi nibyo vraiment akunze ufite inoti urazitamo kabisa uko bimeze umuhungu ufite umukobwa mukundana
sinzi abahungu bose basigaye bibanira cyane abahungu bo baribanira baribanira kweli banamuhonga bakamuha izo noti. Je ndashaka kumenya dusobanurira aha Rotipe uramuzi urabizi ko atakaza afise uravyumva na amafaranga afise muri maki wayi uza kumusaba ibintu ziho mwe mutuma twibamera none wakubera iki waje ubishize nk'ivyo bintu uzi utabishoboye erega je mba nzi ko gukunda nyene mbaje gukunda ibintu vy'amafaranga apa kandi ampisi gacondera umudada nyene asa neza uzi kudashora exemple ukunze umudada shaka igisuko ca 50,000 genre ibiki n'ibiki okumbetse wawe ujya budemu myiza ibiki n'ibiki ukamuzaga akakwemerera ese urumva neza bese wimva ko nta mahoro ugiye urumva neza ko usaba amahoro mumaranye umwaka utaramusukira n'umunsi n'umwe yambara ibirato vyiza impuzu nziza ko biraberewe utigire ushamwe nawo mufungo ariko naceyoza ko yaberewe bigenze gute boy si ninja muri vi y'abantu gusa amwe sanga bivanye n'amafamiye yabo gusanga abakobwa bakora ibyo bikorera gusanga umukobwa nawe gusanga ifite ubundi meke navyo bibaho kandi nivyo biharaho Yannick numwigeme nawe ni nk'abandi muri make wowe urumva rero ntiwoshobora kuja mu rukundo rutarimo amafaranga je dufate nk'ubu je ndaje go propose na amafaranga afise kandi wabona ko ndagukunda vy'ukuri ubona ko amafaranga yo caba intambamye ku buryo tuma tutakundana wapi kuri jewe kuri jewe ufise umutima wo kunkunda no gukunda na kimwe vraiment ibyo mahera na kimwe ariko gusa en general biragoye hano si fresh en general biragoye gukunda amafaranga afise hage vraiment nimba umuhungu kwekana ijana nta kintu umukobwa ejo bavuga ngo sinzi gusa umukobwa aragukunda nyine nta ngorane umukobwa bagukunda bagukunda kwe kandi ntibaresista vraiment baranakubwaye ukabibona n'abakobwa ashara nakubwaye ukabibona kwe kwe utamenye mu mufungo mbega Danikre jikibazo rero cangira mbega mu gihe umutipe ariko arakwinvestisamo amafaranga biba bimeze gute uvyakira neza ubona yuko nyene bizijana uko nyene cyangwa burya aratinda akakubaha mu gihe agutamwa amahera buri munsi kuva kuri nuze vetema wambara ari wayigura gushika kuri context n'ibindi vyinshi mukenera ari wabigura urumva ko azokubaha bava no kungena kwinvestisamo bava kungena n'uburyo kwanza umukobwa yamusaba asaba umuhungu nene nimba musaba dela ndi jusqu'à dimanche wumva wawe mubagutse ega bon avec nka jewe ushaka ntamye inoti sinda kubigusaba ubona ko bikenewe kabisa ubona ariko bikenewe bro ko nenda kubigusaba gute akusaba n'abakobwa bagusaba sindakeneye iki abo haje birangoye kandi birangora ntabyo nashoboye nashobora ati usohora uvyumva uravyumva nyene tu birahari akubwira ati jewe nyene iki nyene amamega yaheze kandi antwe turi umuhungu bwa murumva ko biteye isoni isoni kuvuga ngo nayo office tufumo urayagura kandi asiejo tukibo tunume ndi dake nimba je gukura ukamuzimana niba turi office ukagura ko botiki natwe tuje kubara nitwe tuza leo ahungu baragaya abakobwa nakwicarika hasi nahuza nakuzimane vraiment unaho umwicarika hasi nta nakimwe numwicarika hasi tukusaba basi ashitse kuvuga hasi agataka igihari byakira uko nyene ahungu bavyakira uko nyene nibisanzwe kuri twebwe kabisa imana abahungu abahungu bafise umutima mwiza sharukuye oya abahungu nababwiye mu mutwe wasaba yuko myumvira ashi ibintu byose ibintu byose mutegereza kutanga umufungo uko bimeze abahungu twaragowe je ndashaka kumenya mbega mu gihe umutipe ariko aragutamo amafaranga nyene uko ushatse ko sagutamo amafaranga we ntabwo bugira na profit akaza aragusambanya mu kirundi ciza
cyangwa kugenda ku bindi byinshi byo ujana mu ngeso mbi zituma ubuzima bwawe bwo kononekara kubera washimye ibintu ago nibyo abuta nk'umufungo kwanza basi wabigize akamenyero cyane ahaguma gutanga umufungo hafete nta kintu kijana kwera ntibyijana nawe urumva nawe nukatora hafete ntibyijana nyene nawe ubyumva nta rugamba kwijana nkumva nyine guma gutanga umufungo uko nyene haya reka none we kukunda ko bakomera nk'amafaranga ibyo numva uzobishobora je navuze two tuvuga cyangwa nibayaguha we nta ribuzomenya ngene uvyitwara Ivyo tuvuga wavyikuye turi kuvuara en general uzonkenera araza ndondeye inbox aho tuzoyivugana kandi wavuze kuri anko wadenze bana we umziwe nari seri Are serious? Are serious? Cyangwa nawe nari muba ari serious inoti Nega kuzita mu gute kiwaze wabaye Danikre twumvise yuko ivyo bintu vyo kumenwamo amafaranga n'abaji birafise avantage yego ko kurambana neza ukashine ngasa neza mu bantu muga birafise n'ingaruka mbi birafise les inconvénients manuro uvuga ati manuro reka ndayisangiza abakobwa bagenzanje vraiment kuko no ikintu gira avantage bya inconvénients iziremereye cyane urumva iziremereye cyane nicyo kintu wobwira abakobwa bagenzi bawe ba profit bakunda ko babatamo Bon, ikintu hanyura abakobwa bagenzanje cyane twege twifitiye imyaka usanga dushushe usanga dushushe kwene kabisa ni kwiyumvira basi binokora basi ukavuga ati entreta sindabe ngo ndi en couple ngo ndakaramfasha basi ukishira muri situation kuri wenyene ingangi animenye ukavuga ati nimba shaka gushika kwiki gatane tu ndagishikeko umuntu azofasha ukabona ko bikenewe ntagi nagufasha ngo kwango turi en couple genre n'ibyo nyene kufasha ukabona ko bikenewe nawe ushaka kwiteza imbere ugashika imbere basi kifata nk'umuhungu basi umuhungu ntashaka gusaba umukobwa amahera kifata namunga ashaka gusaba amahera umukobwa shona kwera yaba abarengeje ego birahari mugabo tuku nka ede atifasha fasha tuku nyene sanga kamenye nkuko bahungu bahunga abademu kubera profit kwa la plupart y'abahungu bahaba abademu kubera profit cyo babashaka okay uravuze yuko mu gihe umukobwa nawe yo create akazi kiwa kironkira amafaranga asega handi yuko vyotuma basi banamufata neza abantu bongere kumusuzugura mbega nkawewe nka Daniel waba uri kurakora iki kugira nawe nuzobe muri iyo group kubera donc abantu bashaka kwigira ku bintu bigiye bitandukanye ati okay wowe nyamba wiyumviriye gukiriya aka kazi reka ndakore kandi nzogakora ndonka amafaranga nujya mutipa ahubwo ndanamutungura abo ni hapo ndamutamwe na watangara why not mwe mutoto tapo jepre banko kagi otuzokundana mbari odukundana ubunye ndafise inoti kwe divyo nzokwiyumvira nzozimutamwe natanazinsavye kabisa hanaki bon ikinyumvira gukora j'entreta nabwiye basi nabone bya design ucapa genre d'impunzu numva ko no créer modèle wanje mba numva ifise rêve yo kuzogira ndavuga gute entreprise genre irimo modo gati agenda shop créer nkambika wa modo akora evenement ibintu nyene muzanje zika basi ama création anje akagira ama design anje kabisa entreta imbere ko turangiza ikiganiro ndashaka kumenya uwo mukobwa urazi vyinshi twese tatuzi kumbure nk'ubuje ndagutaye mu telefone ruremereye muhiri wanyu canke ikindi kintu nyene kiri visible azoma babona bazokubaza ko wagikuye biba bimeze gute mbese abavyeyi baravyakira neza biravana abavyeyi ajana nakimwe abavyeyi bababwira ati genda uzane n'imodoka shawuri yawe shaka intemwe ubunyene kwera ko jewe je ko no buri ndababwira kwanze nivyo wombaza je ko je nivyo wombaza naho bimbaza
ariko takwa basi bazi kwa tuntu hapamba ndiko ndikorera nivyo mbaza sana no babesha ati nabikuyanana kandi byabiheza bwantre tatacho fise bavuge panacho fise ukora amahera saronka neumva mugo twenda ucayimene wayida yo yo muga uzanye iPhone batabimenye nzanye iPhone kuri entre bomba zangira ati yo telefone kuye he no babesha ko mbanzi ko nayiguriwe n'umuhungu sanabya nayiguriwe n'umuhungu no babesha kandi bovyemera hari abandi bazi ko atacukora cyane wayikuye byagoye kwisigura cyo twakobwa vraiment twazugaba tugakora utuntu tumwe byafashanye hamwe kabisa yesa umwanya nudukundiye kubira urabona ko uranira ikirere cyahindutse reka tubaye ikiganiro gito muka imbere ko tugira ntsangize ikiganiro turashaka utubwira ikintu tutavuze ko kwitse nyine kwiyo debat twariko yuko n'abatipe dusigaye twibwasha twibwa n'abakobwa ikintu kimwe cyangwa ibiri twavuze ko tuhite turangiza ikiganiro cacu bon ça kinchambere nuko umukobwa uri umuhungu utanga kwa umukobwa atanga uzanye iby'inoti watanga kumenyera inoti so vraiment abari profi kabisa abagukeneye ko inoti ntabagukunda ntabagukunda gusa entre parenthèses ntabagukunda si entre tengira abagukunda c'est bien bambone ngo ntabagukunda kabisa abaji mwavyumvise umudi y'abataka gusaba inoti ntabagukunda umukobwa wanyu arabameneye ibanga navyo entre parenthèses ariyo usanga bavuga ati ntafise nkura ko umukobwa avuga ati jewe la majorité ntabagukunda turabye la majorité akamenyero niko kabi yagusavye no munsi ramuha gusa akamenyero vraiment wapi kweli ya Danikre tugushimire cyane kuri aka kamo watwitavye tuyagira ibintu bibiri cyangwa bitatu bigiye bitandukanye tuba turagushimiye cyane ari murakoze ko namwanyumviriye nkaza tukaganira kuri ibintu nyine nizere ko turose umwanya witanguye hakiri kare butariko burira nk'ubu tuzobarekurira ikintu kiryoshye tuzobaha vibe kumbure tuzozana twabyimvye neza wanasakuje hariya mu shana nabirondeye mu mizi kabisa nasona nakiri kabisa asante sana yes yari Kodi Mr Braka na Danikle shime Anikle ya megusa Danikle umva kugira ni worohere Danikle asante sana abakunzi ba Kamo TV turabashimiye cyane murakoze turabakunda cyane